kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Kuva kw'igenekerezo rya mbere gushika ku ryandwi imyandagaro uko umwaka utashe, amakungu arahimbaza indwi yahariwe konsa. Ishirahamwe ryitaho amagara y'abantu kw'isi OMS risaba ko umwana yonswa amezi 6 yikurikiranya kuva akivuka. Naho biruko bamwe mu bavyeyi birabagora kubahiriza impanuro bitewe ahanini n'imirimo yabo ya buri munsi. None mu Burundi bijanye no konsa abana vyitabirwa ku rugero rungana gute? Abavyeyi bokora iki kugira bakingire bongere babungabunga ubuzima bw'ibibondo vyabo? Inyishu ni muri kino kigabane kw'isoko co kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya ndwi myandagaro umwaka w'2021 mukagishikirizwa na Josine Kaze. Ivyigwa vyakozwe mu mwaka w'2018 n'ikigo kijejwe gutohoza no kwegeranya ibiharuro biranga ubuzima bw'igihugu konsa abana bikorwa gushika ku bice 98 n'ibice 6%. Muri rusangi ibice bigera kuri 83 n'ibice 6% vy'abana bari munsi y'amezi 6 baronswa uko bitegerezwa. Yamara umurindi wo konsa abana gushika ku mezi 6 ntizubahirizwa cane mu bisagara. Nk'akarorero ico cigwa ca Isebu cerekana ko mu gisagara ca Bujumbura ibitigiri bingana n'ibice 62 n'ibice 4%. Amaberebere ngo arimwo ibigaburira ubwonko bw'umwana akagira ibigwaniro mubiri wiwe ku ngwara zomutera bita anticorps. Bisigurwa na muganga Dusabe Fiston, akaba anasaba abavyeyi konsa abana umwanya munini ushoboka kugira bagira amagara meza. Amaberebere ku mwana akivutse ubwa mbere hoho ni ingaburo, ariko mwumve ko ari ingaburo idasanzwe. Ingaburo irimwo ivy'umwana vyose azokenera kugira ngo akure, ahano vuga vyaba ntanganguvu, vyaba nsanganyangaburo, vyaba ndema mubiri, hamwe n'ibindi vyunyunyu vyinshi by'ubwoko bwinshi, harimwo n'ibice nkabura mubiri bituma umwana akingirwa ingwara. Itandukaniro hagati y'amaberebere atanzwe n'umuvyeyi n'iyindi ngaburo yose ishobora gukorwa mu ihinguriro canke amata atanzwe n'igikoko ni rinini cyane tubigereranije n'amaberebere. Ubwa mbere ho amaberebere jewe novuga yuko atangaburo nimwe ishobora guhabwa umwana dushobora kuyagereranya ko umuntu novuga ko n'igikoko cyateye imbere gose na cane kuvyerekeye ubwonko bwiwe kugira ngo agire ubwenge. No kuvuga yuko amata atangwa n'uwo muntu arimwo ibitegerezwa gutuma ubwa bwonko bw'umwana buba bugikeneye gutera imbere no kuzogira ubwenge buronka mwayo mata atanzwe n'umuvyeyi. Ica kabiri nufatira kubigize amaberebere. Amaberebere y'umuvyeyi arimwo amazi ku bice birenga 80, akabamwo ibitwita ntanganguvu ku bice birenga 7, ikabamwo nsanganyangaburo ku bice bishika 4, ikabamwo ndema mubiri ku bice birenga gatoyi igice kimwe, hakacabamwo n'ibindi vyunyunyu vyinshi bifasha. Ariko igitangaje amata y'ifu ashobora gukorwa mu mahinguriro ibimvuze birimwo, ariko igitangaje cyane ku maberebere y'umuvyeyi nuko ivyo biyagize ku munsi novuga ngo bihinduka bivanye n'igihe, bivanye nuko umwana ariko aronka, birahinduka bikagwira canke bikagabanuka bivanye naho umwana agejeje imyaka canke bivanye n'ivyo umwana akeneye. Ikindi cya gatatu nuko amaberebere atangwe n'umuvyeyi arimwo bitwita amahanzime, no kuvuga ngo ibice nkabura mubiri bituma umwana ashobora kudigera canke novuga ngo gusya hanyuma gakuramo ivyankenegwa, yaba yasya ibinure, yaba yasya isukari, kandi harimo ibindi bintu byinshi bikingira umubiri bitwita amanticorps. Ivyo navyo bikamutuma ari wa mwana atagwaragurika, atagira ingwara zo gucibwamwo, atagira amallergie ku kintu iki canke kiriya. Ayo ntitwibagire n'ikintu gikomeye, ya lien qui se crée entre la mère et l'enfant. Muriyumviye ko umwana yonkejwe neza agira amagara meza ntagwaragurike, nizo mpanuro za muganga Dusabe Fiston. Dusozereye ko kino kigabane kw'isoko mukaba mwariko mugishikirizwa na Josine Kaze. Ndabahisango ku wa gatandatu uza mu kindi kiganiro naho ubutaha. Cari kiganiro kw'isoko.